Ego tugira amahoro mwese muri hano. Ndishimye cyane kubakira mu kibanza ciza ca Hidden Talents Company ku mateleviziyo atandukanye yashoboye kutugendera uyu munsi. Mwiyakire muri muhira, hano ni mu nzu y'impano, mwumve mwese ko muri amahoro. Nuko rero Yesu nashimwe ku bakirisu, ku bantu bose yondamukanyo ataco ibatwaye. Yesu nashimwe kuko turabizi neza ko ari we aduha kuryama, kuvyuka, kuba bitahura gutyo. Kuba mizirima naho wari kumusiramu wari kumusiramu. Yego ngira nuko nyene. Hama bandi amakuru yanyu bwakeye, mwaramutse mwiriwe. Ndabizi yuko harabari mwijoro, harabari ku murango, byose ni sawa. Nuko rero ndishimye cyane kubona uyu munsi hariho amateleviziyo atandukanye ari hano mu maso yanje, yashoboye kuza kugira ngo anshigikire muri kino gikorwa ciza cyo gushira ku mugaragaro indirimbo yanje nise Kwa Neema. Iyo ndirimbo Kwa Neema akaba ari indirimbo nashoboye gukora umwaka ugitangura mu ntango kabisa mu kwezi kwa mbere, mu matariki ya mbere, ariko ikaba ije gusohoka muri kuno kwezi kwa kabiri. Yarashoboye gucererwa gato kuko twari tugishutinga ama image atandukanye mu bibanza bitandukanye, ariko ndashima Imana ko uyu munsi ishoboye kuba yarangiye. Rero niyo mpamvu nyamukuru ahanini yatumye ndabatumira kugira ngo mushobore kuza hano mu kibanza ciza ca Hidden Talents kugira ngo nshobore kubasigurira mbega indirimbo yanje ni giki catumye niyumvira iyo titre Kwa Neema, hamwe no kongera gushima Imana ahingejeje mu bikorwa ndiko ndategura za Hidden Talent Company. Kubona narimutse ubu nkabandi hano, twahereye mu Carama twugurura murabizi, ariko uyu munsi turi hano mu Kigobe. Navyo nashimye ko nogira ko mvuga muri make ibikorwa vya Hidden Talent Company kugira ngo abanywanyi banyu canke bacu bakurikirana izi televiziyo zanyu bashobore kumenya mbega Hidden Talent iriko itunganya ibikorwa nyabaki muri kino gihe. Murakoze cyane, nongeye kubakira kandi. Ikibazo cyambere indirimbo Kwa Neema ko ikorese sha aho ko mikro ziri yino burya ijwi ryawe raza gushikina. Ni sawa. Je ndishura gusa. Voilà. Muvuze ngo kubera iki ndirimbo? Wahisemo kwiciko mbega n'ubundi ubutumwa buri mu ndirimbo. Murakoze cyane. Muti n'ubuhe butumwa buri mu ndirimbo Kwa Neema? Ni igiki cagutumye kwiyumvira gukora indirimbo Kwa Neema? Twese turumva ko ni Giswahili, tuvuze Kwa Neema ni Giswahili, ariko kubadatahura neza Giswahili naza ko ni ku buntu bw'Imana. Ni ku buntu bw'Imana niko nashaka kugisigura. Rero umuntu wese arazi ko iyo aryamye, umuntu amaze kuba aryamye ntamenya iyari. Shaka kubura umuhinga wagute, ni ngombwa usinzire, kandi umaze gusinzira ntushaka kumenya ibiza gukurikira, wewe ushiduka bukeye. So kuryama no kuvyuka n'ubuntu bw'Imana. Umuntu ashaka kugira experience yo kuryama, ariko yo kuvyuka ni Imana ibikora. Rero indirimbo Kwa Neema nayumviriye ndavye uburyo nshobora kurangiza umwaka. Uyu mwaka ndawurangije amahoro. Byabaye ngombwa ko noririmba nshimira Imana ubwa mbere ko yandinze, yarinze inshuti, imiryango. Ego nubwo hari habagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko umuntu wese ku ruhande rwiwe agenda ashimira Imana kuco yamukoreye. Ego Tumenyereye cyane muri saco cy'amaremesi. Ubu rero tubakubonye mu ndirimbo nabyo bifite. Mumenyereye cyane mu mafilme, uyu munsi murambonye mu ndirimbo, byo bavyifashe gute? Ico novuga, je ndi multi talent, mfise tara nyinshi cyane, kandi tara zanje zose mvuze ati ndazikoreshe bwo kwirabugaca ntaheza kuzikoresha. Ariko kubona nkina filme hama nkakora na muzike nico kintu natanguye gukora ntaratangura na filme. Natanguye gukora muzike nkiri muto, naravuze ingoma zijya ntonto, so nakuze ndabikunda cyane, ariko ntivyari vyorosha ko nshaka gukora umuziki muri ico gihe ko nta ma studio yarahari, nta muntu nashaka kumfasha. Ariko vyaciye biba ngombwa ko nkora ama filme, kuko filme ni ikintu nashoboye gutangura kumenya kwikorera avant cyane, hafi kuva 2008. So kuduga 2012 niho natanga gukora ama filme ya mbere, mbona ndavyikorera, birakunda ko ndavyikorera kubera nta muntu yashobora kubimfasha kubinkorera. Camanza nkora ama filme, ariko musique sina nayihevye kuko yari impano yinyegeje. Ari naho havutse izina ryitwa Hidden Talent, kuko numva ko mfise yindi impano yinyegeje nishobora kugaragaza kandi kagira ico ifashije igihugu, abene igihugu ndetse n'abandi bose bashobora kuyikurikirana. Ego mu ndirimbo yakubise amazina atandukanye kuko twavuze ko neza bikoce kumenya ubuye kuki ni sana nyawa kindirimbo wala
Murakoze cyane ku kibazo ciza mu mbajije ati kwera iki mu ndirimbo yawe twumvisemwo izina Chimamanda. Iryo zina mukurishiramwo ubwa mbere nuko mbo sinashatse kumukorera promotion kumva iryo zina ririmo ariko hari impamvu nabishizemo. Nuko burya iyo umuntu akora akazi kiwiwe hama gatangura no kwinjira mu buzima bw'abandi cyangwa mu buzima bw'abandi hariho ikintu abarenze umupaka mu bisanzwe. Singaye ivyo akora ni ku ruhande rw'iwe bazi uburyo bitunganya mugabo yararenze umupaka aravuga ati Happy River reka ndamwinjira mu buzima bwiwe mu mpano ziwe ikintu atazi uko gitunganijwe muri Happy River arajabuka mu bisanzwe yaraponze indirimbo twakoranye na Sandindi w'Imana kubashoboye kubona ivyo yavuze kuri page yiwe ndibaza barabibonye rero kona ndamushiramwe muri indirimbo yanje mwumvise ko indirimbo yitwa kwa Nema kandi kuba yitwa kwa Nema umuntu wese abayeho ku buntu bw'Imana ntitubayeho ku buntu bw'umuntu wari wese kuri iyi si nubwo umuntu yararaguponda yararavuga gute icimana yo iba yaragushizemo n'ibikizi ububasha ufise mu gukora Imana n'ibubuzi so kona namushizemo rero nashatse yumve ko jewe Happy River ntabayeho ku bushake bwiwe canke ku nguvu ziwe nubwo yararavuga canke ntavuge icimana yategekanije ko nzokora ni ngombwa ndagikore ubwo niba ari nk'amabifu kuko iyo muri inyuma byari y'Imana baje n'ibintu ushaka kwishura umuntu twabibwiye nabi ariko nawe ufashe Imana kubwira ko niwayeho n'ibyo bitandukanye ubwo nta n'umuzi w'amabifu kandi dufitwa n'imwe mu bisanzwe jewe Chimamanda sinamwishuye kuko iyo ndamwishyura ntivyari kugenda gutyo nari kuvuga mugari ikibazo kihari nari kumwandikira indirimbo yiwe atawundi avanzemwo iyo mvuga ati ndamwishuye ariko kuko namucishijemo nashatse kuko indirimbo ivuga ngo tubayeho ku buntu bw'Imana siyo kwa Chimamanda siyo kwa jiriya Chimamanda kubona tubayeho sawa rero ivyo yovuga byose urazi ko we akunda kuvuga ibitandukanye sinshaka kumwinjira mu kazi kiwiwe ariko arenze umupaka akinjira mu kazi kiwanje abajabutse icambere cyo nyemba interview zo mushikira yomenya jewe Happy River ububasha mfise n'impano mfise ndazi ko kugira yegereze ni cakangahe cayo byo mufata igihe kinini cyane sinzi ko turiko turavyumvikanako so gufata umwanya yari kuronderamwe ubugari bw'umugore n'ubwo mwana akaja kuvuga Happy River yari henze cyane agire kote agarukirako muga iwanje haba umupaka nivyo bitahura nka kwinjira kandi washavuye ariko indirimbo ivuga ijambo ry'Imana kwa Nema za Mungu tubayeho kwa Nema ya Mungu urumva ko bijanye siyo sikuma reka mvuge gutya jadi waza ugereje gukoresha ku muhande kiyumvira umuntu akuza yiyumvira urane uko niko nkamuvuga cyane gose ariko waramwishe bitwa songino rero nagani ari umuntu yarinze indirimbo ngo bico kiyato kivuwe niyoza mu wandi w'Tanzania koza bino twikunda twese kumva gakondo mu pasteur ni Imana okay reka ndagusigurira ikintu bien sûr kumengo arakanwa yakina bari bose byagutuza ariko twumve ko ari kuvuga indirimbo muri usanga reka ndagutahuza aho hantu n'abariko badukurikirana kugira ngo bashobore kwatahura indirimbo uyikurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera iravuga neza ukuntu umuntu abaho afise abantu bamurara ku mugono afise abantu bamurara kwijoro sivyo umuntu arakora agatera intambwe ugasanga hari abariko baroga kugira asubire hasi umuntu arapambana n'ubuzima donc akababa kwega anyway uyo kugira ndamuvuge ndamushiremo ahubwo niwe yabonetse imbere kuko nawe hari ivyo yamvuzeko mugabo muri rusange indirimbo yumvirije ivuga ku buzima bw'umuntu wari we wese yoba afise ico ahigira mugenzi we kugira ngo ntabeho bivanye n'ico baba bapfa ugasanga wewe hari abantu baguhigira utazi ari Imana yo yikaba kurinda kuko ariyo iba ibabona ni benshi bagenda donc batifuza ko twonaramuka ndibaza urabitahura mugabo kubera umugambi w'Imana bigufise ko na bwa buntu naririmba kwa Nema ugasanga ivyo byose urabijabuka wa mwaka naririmbuka ujabuka ugahera n'ubundi ugahera gutyo kero cyane ukundiriye gushika kuri hidden talents company Tuyo zigazo cha kudi boje cha mbese kuri hidden talents company cha kumenya indirimbo ngeje kusigura kwa chombe indirimbo zose dufate ku indirimbo ivuge bivuga hamwe ubutumwa bwiza na gospel niko cyane ni gospel ni ikintu kimwe ubutumwa bwiza basi social life ubuzima bwa misi yose vie sociale indirimbo iri mu mpande zose ubutumwa bwiza burimwo ubuzima busanzwe ikintu cyose ugisangamo umudiho kuryoherwa umunyanga byose birimo Bato kwa bilivaje aje muri game kurimba naho nyene nafimazo ndagise ko cyangwa birizo bira ngo nyene ni ko fizisi ni mara kuhanya waze banda
bon ikintu je novuga kuririmba kwanje gutandukanye nuko wari wese yokumva ko aje kuririmba icambere hari umuntu aza kuririmba ku mpamvu ziwe kanaka so atavuga ati jewe nshaka nironderera abademu bihere nshaka ndondere kuvuma bihere shaka umwe wese afite impamvu yiwe impamvu yanje numva ariyo mushaka kumenya no kuvuga ngo je ni wabana ndinje muziki nshaka igihugu canje ndagihabuze sivyo ngomba gukora umuziki uzotuma umunyamahanga atongera kubona Burundi nkaho umenga naco bushoboye sinzi kuri kurankurikirana ndibuka filme zitangura gukinwa hano mu Burundi ndi umuntu wa mbere natanguye gukora amafilme y'ikirundi abenshi batarazi imigwi myinshi itaravuka so ndibuka ko hari amafilme yava hirya no hino mu mahanga yaza hano iwacu mu gihugu bigatuma abantu baraba ayo mafilme izi wacu ntibazirabe narahagurutse ndakora filme nyinshi ku buryo abarundi bavuze bati reka duhindukire filme ziwacu n'abandi baca baraza barakora rero maze igihe numva umuziki w'Uburundi kumenga hari ahantu wagiye ushita gato kwama mu mpande zitandukanye bivuye kuri mwebwe abakameramana abapromota bivuye kuri mwebwe amaradio mutawuvuza canke ahantu kandi baza ko ivyo atamuntu atavyumva yuko urugamba rw'umuziki ari runini cyane kubw'ivyo je rero navuze nti ndafise ico noterera sino kigumana burya igihugu iyo cinjiriwe uri umwene gihugu muri kote iyo ari yose ico gihugu gitewemo ufise ububasha ucaguruka cakintu kagikora ndibaza urabona karorero birashika igitoro ugasanga hari ya imiduga ni myinshi wewe rero ubishobora kuvuga ati hari igitoro cabuze ndafise ico noterera nk'umwene gihugu kugira igitoro kiboneke ntucuka umujyamye kandi ubona ko igitoro hariho ico bari gutera kugira ngo gishobore kuboneka nibaza ko bitahura rero ndafise ico noterera mu muziki nk'umunyempano sinoca ngumana ya mpano inyege kandi mbona ko noza gufasha abandi kugira ngo tugwane kwa rugamba filme nukuyikora umuziki nukukora nibaza ko nta kizonanirana yeah nayo arafitish nikuko ryamaze muvuga abajanye muri video twabonamo abantu baci bakinyamaresi nabo mu mesomakuru abo n'abantu baci ndega niba shusho washatse kuvanga ku ndirimbo yawe kuva muri cyo n'ukamura kusabe cy'iki kumenyereye na cyane bamwe tutamenyereye impamvu indirimbo irimo abantu batandukanye nibaza ko twashatse video yacu ko uwari wese afise ico abwira Imana ati kwanema urabona ko baririmba bavuga ati kwanema uwari wese arumva ko umutima wiwe afise ico yobwira Imana yuko ico yamukoreye canke amashimwe yotanga ariko muri rusangi image nini irimo yigisha ni image y'ikimuga gicitse amaboko murabona ko catambuka cafungura ibintu byose cabikora kirishimiye bujya buzima nico nashatse kubigisha entreta uko umuntu kose abayeho abayishimiye bujya buzima kuko uko bayeho ntushobora kubihindura ahubwo sinzi nk'abantu bagira inzigo ngo naka ameze gutya abayeho gutya yarateye imbere gutya canke nakarakenye ugasanga abantu bafise donc amabifu hagati yabo no abantu bari bakwiye gushikikirana ahubwo umwe wese akumva ko mugenzi waronse na waronse canke yomwereka inzira kugira na waronke kuko uko ari nuko ameze naco ushobora guhindura naho uwo mugirira bifu naho uwo mwica ivyiwe bitorana famille canke bikagira iki donc burya mu buzima rero uko umuntu kose abayeho no kubishimira Imana tubayeho kwa nema ya Mungu siku y'umuntu yego barakina amareresi ariko kandi bari no mu gisata cyo kwirinda basanzwe ari n'abarenzi benshi cyane usanga ari abagospe mbega bijya ni nubwo ni avantage kuri bo kuri mwebwe cyane ni ikintu kiza kibasubiza inyuma mu gisata cy'amareresi kuririmba iyo uririmba ubishoboye uba ari umwuga mwiza kubera abaririmbyi turabizi ko hari abaririmbyi benshi bakina amafilme mu bihugu vya kure mu bihugu vya Amerika n'ahandi hari abakina amafilme banaririmba ikiba ikosa ni kubikora ugasanga ukina filme hamugiye mu vy'umuziki atavyo ushoboye wumva ubugiye mu bintu atari ivy'iwawe uje kuri Hidden Talent Company watubwiye ibisata bine yavuze uzagira mu kampaje watubwiye ibisata bine murumwe maze usemeye wavuze gasiko tugiye kabisubira murakoze cyane ku kibazo kijanye na Hidden Talent Company no kuvuga ngo Hidden Talent Company ni societe yagutse kandi ifise ibisata bijanye n'impano no kuvuga ngo uje muri Hidden Talent Company wumve ko uje mu nzu y'impano wumve ko uhonyoye mu nzu y'impano rero societe Hidden Talent
umunsi ndayugurura nayuguruye igikorera mu Carama ariko vyabaye ngombwa ko ndayimuri hano mu Kigobe kugira ngo norohereze benshi kuko vyaragora benshi gushika mu Carama ariko hano byabaye ihuriro ry'abantu batandukanye babavuye muri sud canke muri nord gushobora gushika hano kuri Kibunowa birorohera benshi cyane. Rero Hidden Talents Company novuga ko ni societe yaje gufasha benshi na cyane cyane muri babandi bari barabuze ubufasha isaganirizo y'ahantu bashobora kwerekanira impano zabo. Mwumvise ko mu bisata dufise navuze ko dufise igisata cha talent show ni hano nicaye murabona affiche iri nyuma yanje hano turafise salle de cinéma murabona intebe ziri nyuma yanyu nukuvuga ngo iyi salle de cinéma nashatse kuko cinema arico kintu nateye imbere ndimwo cyane navuze nti ni ngombwa ko ndondera uburyo abantu boza barahura bashobora kugira gute kuraba za filme zacu n'abandi bose bikunde ko bo kwinjiza agafaranga biciye muri ya salle de cinéma kuko biragoye ko umukinyi wa filme yinjiza ifaranga atarashira filme yiwe kuri YouTube kandi YouTube birashika ugasanga ntimugarurije amafaranga yiwe yakoresheje muri filme ariko amanja kazano muri salle de cinéma kinjizana n'inusu yakoresheje YouTube nayo irashaka kongerereza ugasanga bigenze neza so ico ncambere niyumviriye kubijanye n'impano ya cinema. Ica talent show naco murabona ko nateguye ikibanza kugira ngo abantu bikunde yuko bashobora kugira gute kugaragaza za mpano zabo baburiye ubufasha. Ni benshi bansaba kubafasha mu bijanye na filme indirimbo muga navuze nti no abo bantu no menya gute ko bafise impano kuko hari benshi usanga babikunda abandi usanga babikora kubera sentiment abandi usanga bashaka kubikora kubera nakaya bikoze ariko umuntu aciye muri kino kibanza nakayunguruzo mu bisanzwe navuga ati hano harayungurura umuntu akavuga ati wa muntu vy'ukuri yoshigikirwa arashoye kuririmba canke arazi gukina filme uyu muntu no gushigikira. Niyo mpamvu nateguye talent show rero kugira ngo bikunde ko babandi dushaka gufasha canke babandi bakeneye ubufasha hanze bace hano umuntu ababonye ashobore kubashigikira vyoroshe. Turafise igisata cha studio record naho dukorera umuziki umuntu wese yaba urimba gospel yaba urimba indirimbo zisanzwe arahawe ikaze kugira ngo ashobore gukora umuziki uyunguruye umuziki ukosoye nka kujya mwumvise kwa Nema imeze yaba video canke audio Hidden Talent irahinyanyura ibikorwa bikagenda neza. Ego muri rusangi nivyo bisata dufise video audio salle de cinéma hamwe na talent show nivyo dufise muri Hidden Talent. Shaka twe kuri cyo kibu kwacu kinyanitsa dore kuri film kuza tukura amafilm so kama film mu Burundi gusa cyangwa film yiwawe gusa cyangwa zo cyangwa n'andi mafilm hano muri salle yacu ya salle de cinéma VIP ntabwo tuzoguma twerekana gusa amafilme y'abarundi ariko niyo azoba ari principale. Filme z'u Burundi nizo zizoba zifise iya mbere kuko ugerageje kuraba n'umuziki wo mu Burundi bawugize uwa mbere uwundi ugakurikira umuziki ucotera imbere. Rero sinofata filme zo hanze ngo ndazigiri za mbere hariho filme z'abene gihugu abarundi ba hano iwacu nuvuga ngo hano nka 80% ni filme zo mu Burundi ariko nzora mu munsi mitamwo wo kuzamvanga na yandi mafilme yo hanze canke ama dessin anime canke iki kugira ngo bikunde babana baburaho bateramira mu mwanya abavye baba bavuga ati abana bateramire he baze babazana hano nyimba baraba dessin anime canke baraba amafilme yandi yo hanze filme documentaire n'ibindi vyinshi ivyo tuzobirondera umunsi wavyo hama tubitunganize publicité abantu bamenye ingene bitandukanye. Yego inde Fanny Ravine ashaka kwerekana filme hano abahawe ikaze ntaco bitwaye nakubwiye ko ni inzu y'impano irisifi gusa kwaza hama akavugana n'ababijejwe umurundi wese asanzwe kina filme arahawe ikaze kuza muri Hidden Talent kumva ko yoherekanira filme yiwiwe. Twabonye apolitiki atandukanye iri before na King of Beats ariwe Baby Best nashobora kuvuga kumeze gute kuko tuzaza zimeze gute apolitiki officiel wa studio jemeze gute cyo bivuze ko dufise studio dufise studio murakoze cyane studio yacu isanzwe ikoramwo abanyanyuzi babiri b'umuziki muzi cyane kandi mukunda cyane kandi bashoboye ni riri Every Pro hamwe na Baby Best nabo bakora muri ino studio yacu ya Hidden Talent Record. Yego Jigano cyane masigara zo mu kibazo cyo sinzi abandi nabyonzi bashaka kumenya iyo talent show. Yego izokora gute rero kwekana impano kwekana impano bazagaho nyine bazena imbere aho bashiritse bikore ibigenzo bitunganije cyangwa azonza kwatijewe ndaje ndongera happy biva yeah talent show uburyo itunganijemwo
igisata cha talent show gitunganijwe mu buryo bwiza cyane bushobora gutuma umuntu wese afise impano yaburi bufasha nakivuze yuko ashobora kuronka intango yo gushigikirwa muri ya mpano yiwe afise. Akarorero hariho abantu benshi bazi kuririmba ariko babuze amafaranga yo kuri studio canke yo gukora video mu bikorwa byabo baba bafise vy'impano. Rero ujya muntu aje hano muri Hidden Talent hama agatunganya ibisabwa muri talent show bakamukoresha talent show ni ikintu ciza cyane kuko turiko twiga ingene bizo no kuvuga hano uburyo bamukoresha talent show we araza hama kerekana ya mpano yiwe afise. Iriya mpano oya ijya mpano no kuvuga hano baramwakira ababijejwe hama akerekana ya mpano yiwe nyimba ari kuririmba nyimba ari gukina filme akiyagura mu mwanya wose ukenewe hama ijya mpano birashika ugasanga hari umuntu agibonye yumva ko hari ubufasha yo muha. Ujya rero umuntu acavuga ati uriya muntu arashoboye. Burya ni hano mu Burundi gusa ushaka gusanga impano uyifise ariko ntagire ukwitaho. No kuvuga ngo nko mu mahanga nk'iki gikorwa nakoze natunganije hano cha talent show igihe cyose bari yo kwerekana impano wosanga hari abanyamadiri babandi bavuga bati reka nje kuraba umuntu azi kuririmba cenda mutora cenda mutora canke uzi gukina filme cenda mutwara komsa ntangure ku managinga mugabo hano utamba wirorera ariko bizoza buke nibaza ko ni binatanguje aho umuntu ashobora kuza kerekana ya mpano yiwe amaze kwerekana ya mpano tukabona ko ashoboye neza cyane. Hidden Talent irashaka kumushigikira canke nabandi bose babonye ya mpano yiwe bakamushigikira. Uwo dusanze nawe atampana afise urumva abamenye ingwara gwaye mu bisanzwe hari n'umuntu ashaka kuja kwa muganga kugira ngo amenye umubiri wiwe uko wifashe bakamupima ingwara zose bakamubwira ati sha nta ngwara nimufise uyaca asubira inyuma yamenye ko atangwara afise. Mugabo rero hano muri talent show ni naco kimwe umuntu arashaka kuza agasanga impano twebwe hano dushigikira nta nimwe agira. Dushobora gusanga afise impano yo kurima gusa urumva acasha sawa mugambi wo kuja kurima amatongo rugo twabonye Hidden Talent aho iri mu studio mu mikoro muziki aho bakorera video birafise n'ibindi bintu twabonye donc apart y'ibyo n'ibindi bishasha tuje kuraba giwawe imaze kugira mbega ko tubona ko ari ikintu gikomeye cyane donc kinini cyane hariho donc hari ingingo marashizeho ku ruhande ko hariho studio record umufate mu mugongo ko hariho donc bize gukora amavideo cyangwa se amasinema hari ikinyoma filimi muba mwarashizeho n'ibyo biri mu gati tujane nawe kugira ngo ugende neza no gukora tubikora abandi cyangwa batandukanye n'abandi. Hidden Talent iragutse kandi ifasha impano zitandukanye. Hano hari umuririmbyi wa mbere yitwa Nikoni The Fire yatangiye gufashwa imiziki biramaze gusohoka turiyumvira n'abandi bose tuzogenda tubona ko bashoboye kugira ngo dushoboye gukorana nabo ariko hano dufite umuririmbyi umwe gusa niwe twamaze kwiyumvira ko uretse jewe CEO wa Hidden Talent ku ruhande hariho ujya Nikoni The Fire amaze gukora indirimbo zitandukanye kandi na vuba arasohora n'izindi nibaza ko abandi muzogenda mumenya mu nyuma bivanye n'urugero tugenda tugerako. Yego murakoze cyane. Ugize nico uca unyibutsa kubaza ico kijanye n'abakinyi b'amareresi no kuvuga ngo jewe riva nabayeho mbona ama message menshi ansaba ko no shigikira abantu bafise impano muri filme bakansaba yuko bashaka gukina. Rero vyarabagora cyane kugira ngo bashobore gushika muri Live Out Films ariko ubu naciye mvuga nti reka ntange opportunité nshiraho umwanya wo kwiyandikisha ku bantu bose bavyifuza. Nibaza ko kuva itariki 6 z'ukwa kabiri gushika itariki 6 z'ukwa gatatu hari iyandikwa kubifuza gukina filme muri Live Out Films. No kuvuga ngo n'utaracererwa rero canke n'utariyandikisha yonyaragasa kiyandikisha hama akaja muri team izo bijeje gukina amafilme hano muri Hidden Talent Company. Gushika itariki 6 no bizorangira urumva haracari akanya katari gato. Bon no kuvuga ngo umuntu wese yumva ko afise ijya mpano nzanano yiwe yo gukina filme arahawe ikazi ibindi byose abimenya ageze hano.
byagenze gute mbega umwiyumvira yuko bizorukana n'ibindi ruhande yuko mu myaka iri imbere hari icyo wumvira ati jewe nzoba ngeze aha mugabo ikintu cyakuze no gutuma ibintu byose bikora umuco ico kibazo nari gusaba bagukomera amashi ku kibazo ciza ubajije ariko ngira ngo nta kibazo ngira bayakomye mu mitima no kuvuga ngo ubajije ikibazo uvuga uti ibintu byose wakoze inyungu canke icagusugumye kubikora n'igiki kugira ngo ushobore gukora ibintu byose ati ndabona ko atari ku nyungu zawe gusa ushobora gukora ibintu nk'ibi ariko ari no ku nyungu z'abandi bantu ikintu ca mbere nashaka kuvuga burya mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ntihabuze abamiliyarderi bashobora kubaka amasare manini y'amafilme ugwaruka rw'u Burundi rukaronka ahantu gwerekanira impano ntihabuze abamiliyarderi bashobora kwiyumvira kubaka ibibanza binini byo gukoreramo amakoncert nkuko tugenda tubona ibindi bihugu byose byinshi busanga bifite amarena canke ibindi bibanza vyagutse abantu bahuriramwo bakaza kugira gute gushigikira impano z'ugwaruka kw'igihugu rero mu gihe abo bantu batarahaba ngo bavyiyumvire jewe n'uburyo buke mfise narashoboye gutangura kumva ko nokora kino kintu kuko burya isi uko imeze urunganwe rwose ruraza rukavaho nyimba uno munsi twe turiho inyuma y'imyaka 100 reka mfatire ku myaka 100 hazo hari abandi bantu bashasha so ibi bintu rero nakoze bitajanye na generation yiwanje ngo ngende ndabikoze ushobora gusanga atawundi umuntu aje mu nyuma ngo avyiyumvire ariko kuko natanguye kubikora hoza n'undi muntu avuga ati vy'ukuri ndabonye ijya ntango ni nziza reka natwe tubikore nkuko tubona ujya muntu yagerageje kubikora nubwo atama miliyari menshi yari afise yo kugira ngo akore ikintu cagutse ariko reka natwe dushobe kubikora iki cyumviro rero caje nibaza ko ni cyumviro nabonye mu mahanga ndavuga nti mu mahanga ahantu henshi hari amasare do cinema bituma mbere na za filme za bene gihugu bico gihugu usanga zishazigira agaciro ugasanga kubera hariho ikibanza cakira abantu igihumbi wa mukinyi wa filme ariko arakina filme acara nk'amahera kuko ya sare do cinema cyinjiza amafaranga menshi kugira filme yiwe yerekanwe bon ugasanga umuririmbyi nawe biroroshe kugira ngo akore concert ahantu hari VIP yateguwe neza kuko uco usanga wa muziki wiwe aronka ahantu akorera igiteramo rero kano kantu gato nashoboye gutunganya niko inguvu zanje zingana kuko ukuboko kuyaga aho kugera mugabo mu vyipfuzo vyanje ntabwo nashaka gukora ikintu kingana gutya nashaka gukora nk'ahantu hakira abantu 5,000 canke 3,000 urumva ariko Imana ishoboje muri kazoza nshobora kuzabikora deja urumva kuko atabari ku nyungu ziwanje kuko ari mvuga ati ni ku nyungu zanje nanje nokora ibijanye n'inyungu zanje ntavyo sinovuga ngo ndiko ndagira gute kuko hano narabikoze ariko sindiko ndavuga ngo nzinjiza ryari canke ryari mugabo ni ku nyungu yiwari wese yumva ko afise impano icambere nka muri talent ushobora kuza kerekana impano bigatuma ya mpano yiwe yogira gute yoshobora kumuteza imbere ikabesha umuryango we canke igateza imbere igihugu ciwe ikindi naco hano sare do cinema hari abantu birirwa barushe bataha barushe ugasanga nyene kuva kwa mbere gushika kwa gatanu nakazi kwiyumvira yuko kira kwa gatandatu ushaka kwa Mungu hoba filme abantu bagahurira ahantu hamwe kuko filme iraryoha iyo abantu bariko bayirabira hamwe hari utwo kunywa utwo gufungura biraryoshe cyane ugiye kura ibihugu biteye imbere amasare dose musanga abantu bose mu weekend bariko baja mu ivyo bintu umva rero bituma vya bikorwa natwe dukora vy'amafilme canke vy'umuziki bigira agaciro kuko abastari bama mu maso y'abantu babaraba kandi babashigikira rero icyatumye ndabikora hanini ni wa mutima wo kumva ko ntotera imbere jenyene canke ko nobaho jenyene ariko mbona ko nabandi bose bashobora kugira gute gutera intambwe hari umuntu yigeze kumbwira ati wowe ivyo bintu wakoreye Bujumbura ayo mafaranga nayo wataye ayo mafaranga heba kuko nta na kimwe uzogaruza bivanye nuko ari dufise rya jambo ryo kuma tuvuga ngo abarundi ntidushigikirana muga je navuze nti ntaco bintwaye nubwo ntukunguka ariko igikuru nuko ndabikora uwo bizofasha wese abuwo kandi nibaza ko buke buke ngira bazogenda barabitahura yego hariho abantu bakoze ibikorwa nk'ibijyanye n'ibindi muga mu mwaka umwe usanga kuko mu buzima iterambere rifatanya n'abantu bagenda baba hafi babishyigikira ku ruhande rwawe ni igiti usaba abantu mbega baba bandi bakwiye kugushyigikira ni igiti ubasanga kugira ngo ubandanye